indirimbo y'110 mu Kirundi ivuga ngo igituma nkunda Yesu. Igituma nkunda Yesu ndakikubwira none, nukuwo mukiza mwiza yanjunguje amaraso. Umbiki nkundisha Yesu akandutira byose, nuko yankuye kw'ibyaha akanyoza nkerade, kandi nkundisha Yesu nuko yankijije pe, akampa kunesha ibyaha by'amabinesha kera. Umbiki nkundisha Yesu akandutira byose, nuko yankuye kw'ibyaha akanyoza nkerade, kandi nkundisha Yesu nuko ari umutabazi, ahora ntabara cane iyo Satana ananiye. Umbiki nkundisha Yesu akandutira Imana yo mwijuru data wa twese nihabwe icubahiro, nihabwe icubahiro ku bikorwa vyayo byose bimaze gukorwa, uhereye mu ndirimbo z'abaririmbyi no mu majambo y'Imana tumaze gusomerwa. Natwe uyu mwanya turabahaye kaze ku ijambo ry'Imana. Imana yampaye ngo dusangirane namwe shengero ry'Imana muriko muratwumviriza. N'ijambo Imana yaduhaye. Imana igufashe kumenya ko uyu mwanya ari mukuru, duhe ikibanza ijambo ry'Imana. Niwaha ikibanza ijambo ry'Imana, uzoba uhaye ikibanza Imana yonyene ubwayo. Hanyuma rero uze kwemera
icyo Imana ikubwira mu ijambo ry'Imana ugikore. Imana itugirire neza. Turamaze kumva uyu muririmbyi arongowe na mpwemu yera, igituma akunda Yesu, igituma nanje nkunda Yesu, nuko uyu mukiza mwiza yanshunguje amaraso, nuko uyu mukiza mwiza nawe yagucunguje amaraso. Ico nico cirato canje nawe ukwiye kwirata, kw'Imana mu buntu bwayo yagize ituma umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo arabambwa, apfa urupfu rwo ku musaraba, anshunguza amaraso, nawe agucunguza amaraso. Nijoro twarumvise ijambo ry'Imana ingene abantu batanga ibimazi byo kwicungura. Uyu munsi wewe nanje nta kimazi tufise dutanga cyo kwicungura. Ico dufise ni ukwizera. Yesu niwe yatubereye incungu. Igihe yemera akabambwa, natwe turabamburwa. Igihe yacumitwa icumu mu rubavu, natwe turacungurwa. Ca gihe yababazwa, natwe turababarirwa. Ca gihe yakubitwa, arashishagurwa, aramanyagurwa, yambika urugori rw'amahwa ku mutwe, natwe turonka agakiza. Arahambwa, umunsi ugira gatatu arazuka, natwe turonka ubugingo muri we. Imana igufashe. Rero uyu munsi Yesu ni ivyizigiro vyacu, ni ivyirato vyacu, n'agakiza kacu, niwe yaducunguje amaraso. Kandi amaze kuducungura, aducunguje amaraso yiwe, ngo yongera aradukiza pe ibyaha. Aradukiza ibyaha, aradutunganya, twitwa bera, tutari kwa gasembwa, nk'aka gasembwa twumvise mu ijambo ry'Imana kuri Namani. Amaraso ya Yesu yaratwejeje, duhinduka abera, ivyaremwe bishasha. Kandi si ico gusa yadukoreye, ikindi yadukoreye ngo yaduhaye no kunesha ivyo vyaha. Niba uyu munsi muntu w'Imana unyumviritse, utaranesha ibyaha, ukineshwa n'ibyaha, nta gakiza karinjira muri wewe. Nagomba uyu munsi wakira ijambo ry'Imana nk'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rikubera agakiza, ryinjire muri wewe, rikorere muri wewe, agakiza kinjire nk'uko kinjiye kwa Zakayo, ivyari muri we byose bikurwaho. Haleluya! Ivyari muri Zakayo byose bivaho, agakiza kaba karinjiye. Niba ugikora ivyaha, uribesha ntubakizwa, kuko mu bushobozi bw'ijambo ry'Imana no mu bushobozi bw'amaraso ya Yesu wahawe kunesha n'ivyaha. Imana igufashe. Ijambo ry'Imana hano twumvise kuri uyu Namani. Namani yari umuhizi, Namani yari umunyacubahiro, Namani ngo yari atonye ku mwami, ariko yari umunyamibembe, yari umuntu ariko afise agasembwa k'imibembe. Uyu munsi nawe birashika ukaba uri mu bikorwa vy'Imana, uri kurakorera Imana uko uri kose, ukaba utonye ku mukozi mugenzawe, ukaba utonye
ku muntu wundi uwo ari we wese ukaba utonye, ariko utonye ku muntu udatonye ku Mana. Uyu munsi nagomba ndakubwire gutona ku Mana, utone kuri uyu Yesu yagupfiriye, yakuambiwe, yakuviriye amaraso, aba ari we utonako. Abantu benshi baratonye ku bakozi b'Imana, ariko naho baratonye ni byiza, ariko ko bafise agasembwa bagendana banse guheba, ntibatone kuri Yesu, nta byizigiro byabo bafise. Imana igufashe cyane gukorera Imana utagira agasembwa. Turiko tuja mu ijuru, kandi iryo juru abazoriryinjiramwo n'abantu batariko agasembwa, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo nta gihumane kizokwinjira mu ijuru, kuko iryo juru ni ryera, n'abantu bazoryinjiramwo n'abera. Nico catumye Yesu abambwa ku musaraba, ava amaraso ngo atweze, hanyuma ngo twishire ari turi shengero ryera, ryejejwe, rikijijwe, ritariko agasembwa canke injebejebe. Mana igufashe cyane kumva ko wejejwe, kumva ko utakiriko agasembwa. Aho rero ugira ivyizigiro byo guzotaha mu ijuru kubonana n'uwagucunguye. Ariko ukora ibyo ukora byose ukiriko agasembwa, uyu munsi ijambo ry'Imana rigufashe uze gupfukama wature, jewe ndafise agasembwa k'inzigo, ndafise agasembwa ko gutukana, ndafise agasembwa ko kunegurana abandi, ndafise agasembwa k'ubwibone, ndafise agasembwa ko kugayana, ndafise agasembwa k'amanyama. Udusembwa ni twinshi. Ndafise agasembwa ko kwipfuza gusambana, ndafise agasembwa ko kwipfuza ivy'abandi, ndafise agasembwa ko kuborerwa, ndafise agasembwa. Udusembwa ni twinshi. Aho umwanya uza kugerera, uze kwemerera Imana, wemerera ijambo ry'Imana, hanyuma ijambo ry'Imana riragukiza, kugira ngo ubandanye gusenga Imana, gukorera Imana utariko agasembwa, kugira ngo inyuma y'ibi bikorwa turiko turakora tuze tuduge mu bwami bwo mwijuru ubw'Imana itazi kubesha yaduteguriye. Reka dusome amajambo y'Imana nanje mfise hano, nuko tugiye gusangira muri uyu mwanya. N'amajambo y'Imana dusoma, n'amajambo y'Imana dusoma hariya mu gitabo cy'Abikorosayi. Abikorosayi niho tugiye gusoma amajambo y'Imana, twongera kuri aya majambo tumaze kumva. Abikorosayi turasoma igice cya gatatu. Igice cya gatatu turasoma duhereye kuri uriya murongo wa mbere turageza kuri uriya murongo wa kane. Hariya ku ndanzi y'amajambo havuga ngo kuzuranwa na Kristo. Ndasoma mu izina rya Yesu. None rero asangwa mwarazuranywe na Kristo, murondere ibiri hejuru, iyo Kristo ari avyagiye iburyo bw'Imana. Ntimushire imitima ku biri mw'isi, ku biri mw'isi, ntimuyishire
kwiri mu isi, kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba buhishanijwe na Kristo mu Mana. Kristo niwe bugingo bwacu, niyerekanwa namwe muzoca mwerekanwa nawe muri mu bwiza. N'aya majambo y'Imana. Hano ijambo ry'Imana ngo asangwa. Iri jambo asangwa uriko urarikwirikirana ni jambo rifise nkeka. Rifise nkeka. Asangwa nimba koko, nimba vy'ukuri mwarazuranywe na Kristo. Hano yarimwe afise ijambo nkeka, yarabona ko abantu b'Imana bariko baragenda uko ijambo ry'Imana ritabagera. Arababarira ati, asangwa nimba mwarazuranywe na Kristo, nimushire imitima yanyu kubiri mu ijuru, iyo Kristo avyagiye iburyo bw'Imana. Ntimuyishire kubiri mu isi, ariko muyishire kubiri mu ijuru, iyo Kristo avyagiye iburyo bw'Imana. Kubera iki? Kubera mwapfuye. Bapfuye kuki? Kubera bapfuye ku cyaha. Usomye hajya inyuma Abakolosayi igice 2 kuri uriya murongo wa 12, harakwereka neza ingene nashinze intahe n'ingene nawe washinze intahe. Imana igufashe. Reka tuhasome. Havuga ngo kuko mwahambanywe nawe mwibatizwa, niho kandi mwazuranywe nawe kubwo kwizera ubushobozi bw'Imana yamuzuye mu bapfuye. Nukuvuga igihe nabatizwa, nihanye ibyaha nkabatizwa, nashinze intahe yuko nemeye gupfana nawe, nemeye gupfana na Kristo, nemera kubambanwa nawe, nemera guhambanwa nawe, nemera kuzuranwa nawe igihe nabatizwa. Igihe wabatizwa, iyo niyo ntahe washinze. Rero niba warapfanye na Kristo, ugahambanwa na Kristo, ukazuranwa nawe, ijambo ry'Imana ngo dushire imitima yacu kubiri mu ijuru, ntituyishire kubiri mu isi, kuko twapfuye. Twarapfuye ku vy'isi. Imana igufashe cyane. Twabaye ivyaremwe bishasha. Niko ijambo ry'Imana ritubwira hariya mu Bikorinto ba 2 igice 5 ku murongo wa 17. Havuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ikindi caremwe, ahindutse icaremwe gishasha. Nukuvuga icaremwe ca kera kirarenganye, umuntu abaye mushasha imbere y'Imana. Nico gituma rero kubera nihanye ibyaha, ngapfana na Kristo, nkemera kujana na Kristo, niko bimbereye n'umutima wanje nkawukura kubiri mu isi. Umutima wanje n'umutima wawe, imitima yacu
tuyikure ku biri mu isi, kuko ibiri mu isi birahera. Ibiri mu isi ni iby'akanya gato. Imana igufashe cyane. Naho tubirimwo bidufasha, biradufasha nibyo, ariko ntibikwiye kudukura ku Mana. Imana igufashe cyane. Ntibidukwiye kudukura ku Mana. Uwo ariho hano nijoro avuze ngo igikuru ngo nukumanza twitwarire ku bwami bw'Imana n'ukugororoka kw'Imana, ibisigaye tuzobihabwa. Imana irazi ko dukenera kurya, Imana irazi ko dukenera kwambara, Imana irazi ko dukeneye kuryama heza, Imana irazi ko dukeneye kurya neza. Ibyo byose Imana irabizi ko tubikenera, kandi kubironka si icaha, bivana n'ingene ubironse. Ntubironke mu bugunge, ntubironke mu kunyaga abandi, ntubironke mu kwica abandi, ubironke biciye mu kuri. Imana irabinezererwa. Ariko kandi ntukure umutima ku biri mu ijuru, kuko ibi byo mu isi ni iby'akanya gato. Ni ngorane kuba mu isi wari umunyacubahiro, waryama heza, warya neza, wavugangwa, hanyuma iherezo ukazoza gutabwa mu muriro, ukazoza kurya umuriro, ukazoza kuba mu muriro. Ni icago. Imana igufashe cyane. Iby'isi ntibikutware, ariko nagomba ijambo ry'Imana uryakire nk'ijambo ry'Imana, urishire ku mutima, uryibaze ko, uryiyumvire ko, rikurongore, rigufashe. Hanyuma igihe nikigera kuko washize umutima wawe ku biri mu ijuru, atagasembwa ufise, inzambi ikavuga, tuzoza gusanganira umwami wacu Yesu Kristo mu kirere. Tugenda ahantu h'amahoro, ahantu atakorona, ahantu hatagira korona. Tuzogenda ahantu hatagira ibyago. Ni kubera iki hano hari korona, hari ibyago? Ni kubera iki? Ni kubera icaha caje mu isi. Icaha kimaze kuza mu isi rero, isi yaciye ibona ibara. Hari ibibazo byinshi biri hano mu isi byatewe n'iki? N'icaha. Ariko nitwamara gushikaho icaha kitakiri, tuzoba turi mu mahoro iteka ryose. Haleluya. Mana igufashe, Mana ikugirire neza. Mana, uyu munsi wakira ijambo ry'Imana nk'ijambo ry'Imana. Naragerageje kwegeranya bikeya muri byinshi biri muri Bibiliya. Naragerageje kwegeranya ibintu bitanu. Ibintu bitanu, hariho n'ibindi byinshi, ariko jewe negeranije ibyo bintu bitanu. Igituma Paulo aduhanura ngo dukure umutima kuri biri mu isi, ngo imitima yacu tuyishire ku biri mu ijuru, ni kubera iki? Usomye mu ijambo ry'Imana hariya mu Bifilipi igice ca 3 kuri uriya murongo wa 20, haratubwira neza ngo tweho iwacu ni mu ijuru, niho twiteze umukiza kwazova, niwe mwami Yesu Kristo. Imana idufashe. Igituma Paulo aduhanura n'ijambo ry'Imana gukura umutima ku biri mu isi ngo tuwushire ku biri mu ijuru, nuko twebwe hano mu isi si wacu. Hano si mw'isi si wacu. Ntiwumire hano ku isi si wanyu. Iwacu ni mu ijuru. Haleluya. Iwacu ni mu ijuru, niho tuzoba, niho tuzokwama ibihe byose. Mana idufashe cyane. Ngo aho niho twiteze umukiza wacu Yesu Kristo azoza kutujana
ngo azohindura imibiri yacu y'ubufafara ngo ishushanywe n'umubiri w'ubwiza bwiwe. Haleluya! Urahiriwe muntu wakira ijambo ry'Imana. Urahiriwe muntu ukorera Imana utari kwa gasembwa. Uri umuhirwe. Nagomba ndagufasha uyu munsi ukura umutima kubiri mw'isi, uhanga amaso mw'ijuru. Ico ni ikintu ca mbere mu vyo natoye. Ica kabiri, dusomye hariya mu Baheburayo naho turasanga amajambo y'Imana. Igituma dukwiye gushira imitima yacu kubiri mw'ijuru. Igituma dukwiye gushira imitima yacu kubiri mw'ijuru, reka dusome hariya mu Baheburayo. Imana igufashe cyane. Abaheburayo igice 13 dusome kuri uriya murongo wa 14. Havuga ngo, kuko hano tutahafise igisagara kizokwamaho, ariko turondera ikizoza. Ikindi ca kabiri, Pawulo aduhanura gukura umutima kubiri mw'isi. Hano mw'isi nta gisagara tuhafise kizokwamaho. Imana igufashe cyane. Nta gisagara tuhafise muntu w'Imana kizokwamaho. Wewe wakiriye ijambo ry'Imana, wakira ijambo ry'Imana nk'ijambo ry'Imana nyine. Nawe utarakira ijambo ry'Imana uri kuranyumva, uyu munsi wakira ijambo ry'Imana nk'ijambo ry'Imana. Wumve utahure, hano mw'isi nta gisagara tuhafise kizokwamaho. Ariko wewe nanje turakwiye kurondera ikizoza. Kugira ngo ukirondere nukuza mu ijambo ry'Imana, nukwihana ibyaha byawe byose ukabiheba, ukabaho ugororokeye Imana utari kwa gasembwa, ukabaho uri caremwe gishasha. Imana igufashe. Nivyo Pawulo ahanura abantu. Iwacu ni mw'ijuru. Hano mw'isi nta gisagara tuhafise kizokwamaho, ariko turondera ikizoza. Imana igufashe cyane. Ico ni ikintu ca kabiri. Ikintu ca gatatu dusoma hariya muri Zefaniya. Hariya muri Zefaniya niho dufise amajambo y'Imana tugiye gusoma. Ikintu kigira gatatu. Zefaniya dusome igice ca mbere, turasoma uriya murongo wa 2 n'umurongo wa 3. Haravuga ngo, nzokwanzura rwose ibintu byose biri ku isi, niko Uhoraho agize. Nzokwanzura abantu n'amatungo, nzokwanzura ibiguruka mu kirere n'amafi yo mu kiyaga, n'abanyakibi nzobatega urutsiburira. Imana igufashe cyane. Eka nzorandura abantu bose ku isi, niko Uhoraho agize. Imana itubabarire. Ikindi Pawulo ahanura abantu ngo nibakure imitima kubiri mw'isi. Hano twumvise ngo Imana yavuze ko izokwanzura ibintu byose biri ku isi. Izovyanzura, ibikureho. Kwanzura no kuvuga gukuraho, kuvanaho, gukuraho burundu.
ni ukuvuga ngo Imana izokuraho ibintu byose biri ku isi, kandi ngo izokwanzura n'abantu Imana ngo izobanzura ibakureho ku isi, ngo izokwanzura n'amatungo. Aya matungo yakubujije kwizera, aya matungo urimwo udibamyemwo, Imana ngo izobikuraho byose. Imana igufashe cyane, ngo izokwanzura n'ibiguruka mu kirere, ngo izokwanzura n'amafi yo mu biyaga. Imana igufashe cyane, Imana ngo izokwanzura ibintu byose, mbere ngo izokwanzura n'abanyakibi. Abanyakibi bose Imana izobanzura, ngo Imana izobatega umutego w'urutsiburira, ngo izobarandura. Imana idufashe. Ya haleluya. Akira ijambo ry'Imana, muntu w'Imana, nk'ijambo ry'Imana. Ntuhendwe n'ivya hano mu isi ngo abe ari byo ushira ku mutima. Ukura umutima ku ijambo ry'Imana. Mu ijambo ry'Imana niho hari ubugingo, niho hari amahoro. Wakira ijambo ry'Imana nk'ijambo ry'Imana, uri rikugabe rikuganze. Wemere kuganzwa n'ijambo ry'Imana, ntiwemere kuganzwa n'ivya hano mu isi. Ivya hano mu isi Imana ngo izovyanzura, izobikuraho, izobikomvomvora. Imana igufashe. Ico ni ikintu kigira kane catuma Pawulo ahanura ishengero ry'umwami, abahamagawe n'umwami, abashinze intahe ko bemeye kubambanwa na Kristo, bagapfana nawe ku caha, hanyuma bagahambanwa nawe, hanyuma bakazuranwa nawe. Ivyizigiro vyabo kwari ugushira imitima yabo kubiri mu ijuru, kuko ibiri mu isi bizoshira. Imana igufashe cyane. Ikintu kigira kane tugisanga hariya mu cete ca kabiri ca Petero. Icete ca kabiri ca Petero niho dusanga ayo majambo y'Imana. Ikindi cyo gufasha nanje kikamfasha, icete ca kabiri ca Petero. Turasoma mu izina rya Yesu, n'igice ca gatatu, turasoma kuri uriya murongo w'icumi. Ndasoma havuga ngo, ariko umunsi w'umwami wacu uzoza nk'igisuma, aho amajuru azovaho, hakaba n'ukwasana gukomeye, ivyitanguriro vyose bigasongeshwa n'ikibengebenge gikaze, isi n'ibikorwa biri muri yo bigatongoka. Imana idufashe. Hariho umunsi w'umwami Imana, hariho umunsi w'umwami Imana, aho amajuru nuko azovanwaho, aho ngo ivyitanguriro bizonyiganyizwa, bikanyiganyizwa, bigashonga, bishongeshejwe n'ikibengebenge gikaze. Hanyuma rero ngo isi n'ibiri kuri yo n'ibikorwa bikorerwa muri yo byose bigatongoka. Ikintu gitongowe kiba gitongowe nyene. Imana igufashe cyane. Iyi si ntuyubarareko, ntuyumireko, iriho akanya gato, ariko hariho umunsi Imana yashinze, amajuru wazovaho, habeho ukwasana guhambaye, ivyitanguriro bizosongeshwa n'ikibengebenge gikaze. Hanyuma iyi si ndiko nawe uriko turiko nuko ngo izosongeshwa n'ikibengebenge gikaze.
hanyuma rero iyi si ubwayo izotongorwa, n'ibiriko byose bitongorwe, ibikorwa byose bikorerwa ko bitongorwe. Imana igufashe. N'aya majambo y'Imana numvise twosangirana nawe, muntu uri kuranyumviriza, muntu uri kurumviriza ijambo ry'Imana, wakire ijambo ry'Imana nk'ijambo ry'Imana. Ivy'isi ntibikujane, akaboregwe ukahebe. Hari abantu bamwe bihenda banywa inzoga, banywa ibiyayuramutwe, nuko ngo bazoza mw'ijuru. Nagomba ndakubwire, mw'ijuru y'Imana yacu, iyi Mana ndiko ndavuga, iyi Mana mpagarariye ndakubwira, nta muntu w'imborerwa azoza mw'ijuru. Manza wige gatoya, nagira ndagufashe gatoya. Aha muri iyi si turimwo, muri ibi bihugu biteye imbere, iyo umuntu yanyoye inzoga akaja mu muduga akadrivinga, agahura n'abapolisi, bafise uburenganzira bwo kumufata, bakamupfunga, bakamwakana peremi, bakamuca amande. Kubera iki? Kubera ariko aranyonga imodoka yaborewe. None niba abantu babona ko umuntu yanyoye inzoga yagize amakosa akwiye guhanwa, iryo juru ni ryande wamboregwa wewe uzokwinjiramwo? Ni juru ryahe uzokwinjiramwo wa musambanyi? Ni juru ryahe uzokwinjiramwo ufise inzigo, ufise igonu, ufise ikeba? Imana igufashe. Ni juru rihe ugiye kwinjiramwo uri intagondwa? Imana ikugirira imbabazi, Imana ikugirira imbabazi, nuko wakira ijambo ry'Imana nk'ijambo ry'Imana. Hari abantu bahenda abandi ngo nta muriro uriho. Nta muriro uriho, umuriro urahari. Mu ijambo ry'Imana ni ibice byinshi bivuga iby'umuriro. Sodomu na Gomora harakomvomvowe, hakomvomvorwa n'umuriro. Hariya mu byahishuriwe Yohana havuga ngo umuntu wese izina ryiwe ritazoba ryanditswe muri cya gitabo cy'ubugingo agirante ngo atererwa muri cya kiyaga cyaka umuriro n'amazuku. Iryo ni ijambo ry'Imana. Uyu muntu yakubwiye ngo nta muriro uriho, yaraguhenze. Nagomba ndakubwire, umuriro urahari. Umuriro uzorigata abanyakibi, umuriro uzorigata abanyabyaha. Umuriro urahari. Imana igufashe cyane. Uyu munsi wari ukwiye kuwuhunga, ugahungira mu ijambo ry'Imana, ugahungira mu gakiza k'Imana. Aho uzoba ugize amahirwe kandi uzoba ugize amageme. Imana igufashe cyane. Uyu munsi abantu bariko bariruka, imitwe yashushe kubera iki kiza cyateye cya korona, ariko ntibagomba gutinya icyaha. Nagomba ndakubwire, korona irenze amakorona yose ni icyaha, kuko iki cyaha kizotuma upfa urupfu rw'umubiri, hama wongera upfe n'urupfu rw'umutima. Ariko iyi korona naho yogufata, umutima wawe utunganye, hapfa umubiri ariko umutima uhimbaza Imana. Imana igufashe cyane. Imana ikugirira imbabazi, muntu w'Imana uri kurumva ijambo ry'Imana. Icya gatanu dusoma hariya mu butumwa bwiza, mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana igice 14 rya murongo wa mbere n'umurongo wa gatatu. N'umurongo uzwi cyane n'umunyagice, y'iki gice umubajije arawuvuga.
ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanje munyizere. Muhira kwa data hari amazu menshi, iyo abatariyo mba ndabibabwiye. None rero ndagiye kubategurira hanyu, nuko ngiye kubategurira hanyu nzogaruka kubajana iwanje, kugira ngo aho ndi namwe abariho muba. Igituma wewe nanje dukwiye gukura umutima kubiri mw'isi, nuko Yesu ariko aradutegurira aho tuzoba. Kandi Yesu ko ariko aradutegurira yabisezeranye ngo azogaruka. Hariho abantu bavuga ngo Yesu ntakigaruka, ngo Yesu ntazoza, azoza, ngo yaratevye. Mbe hari umunsi yari yatanze? Hari umunsi yatanze azogarukirako? Hariho umunsi canke umwaka ni canke igihe yavuze azomarayo hanyuma akagaruka? Imana igufashe. Yesu azoza, kandi azoza niko ijambo ry'Imana ribivuga. Igikorwa gikuru wewe nanje ni ukuguma kukwizera. Wizere amajambo y'Imana, wizere Yesu, wizere n'Imana. Yesu ni umwizigirwa ntabesha. Yarabivuze ko azoza kutujana, kandi azoza. Kandi azoza kujana abantu bose bakuye imitima kubiri mw'isi bakayishira kubiri mw'ijuru. Abo nibo bonyene azoza kujana, nibo bonyene bazokumva inzamba. Azozira inzamba izovuga. Nturambigwe, ntudendebukirwe ngo Yesu ntazoza, azoza. Mana igufashe cyane. Nanje ndabihamya, ndabishingira intahe. Yesu azoza. Nta munsi yatanze, nta mwaka yatanze, nta gihe yatanze. Ico yatubwiye ngo iki? Nitwizere Imana hanyuma nawe tumwizere, hama turindire turorere turi mu kwizera. Mana igufashe cyane. Rero n'aya majambo Imana yampaye ngo dusangirane namwe muntu uri kuranyumviriza. Rero impanuro y'ijambo ry'Imana no guhanurisha. Nihajya nyene twasomye mu cete ca kabiri ca Petero. Usomye hariya ku murongo w'9, mu baririmbyi baturirimbiye bahaciyeko. Niyo mpanuro noguha hajya ku murongo w'9. Ku murongo w'9 havuga ngo, igice 3 kuri ya murongo w'9 havuga ngo, Umwami Imana nitebeje isezerano ryayo uko bamwe biyumvira kuritevya, ariko yihanganira mwebwe. Nigomba ko hagira abahona, ariko igomba ko bose bihana. N'aya majambo y'Imana. Imana ntitebeje isezerano uko bamwe bariko bariyumvira ngo Yesu ntazoza, yaratevye. Ekaye, ijambo ry'Imana n'ukuri. Ijambo ry'Imana, Imana irihanganye. Yihanganiye wewe utarakura umutima kubiri mw'isi ngo ubishire kubiri mw'ijuru. Irakwihanganiye, iragomba nawe irakugomba ngo ukure uwo mutima wawe kubiri mw'isi, hanyuma umutima wawe uwushire kubiri mw'ijuru. Nuko kuko ngo ntigomba ko hari n'umwe ahona, ariko Imana iragomba ko abantu bose bihana bakagira nte, bakaronka ubugingo budashira, bakaza mw'ijuru kunezerwa umunezero. Mana igufashe cyane. Kura umutima kubiri mw'isi, hanyuma umutima wawe uwushire kubiri mw'ijuru. Woba warakiriye ijambo ry'Imana, ariko uyu munsi ukaba uri mu ndimiro, waba uri umukozi wari we wese, waba uri umuririmbyi, waba uri umusenzi, waba uri umukristo, uri mu ishengero, ariko ufise agasembwa kuko umutima wawe ukiri ku byo mw'isi. Uyu munsi ukure umutima wawe kubiri mw'isi,
uwushire ku biri mu ijuru iyo Kristo ari avyagiye iburyo bw'Imana. Twasomye mu ijambo ry'Imana ngo Yesu niyerekanwa natwe tuzoca twerekanwa turi kumwe nawe muri bwa bwiza. Haleluya! Naya amajambo y'Imana numvise twosangira, abayumvise mukayakira, Imana ibahezagire. Rero tugira dusenga Imana, tugira dusenga Imana, dusengera uyu muntu nuko yumvise ijambo ry'Imana akavuga ati jewe ndafise ibintu byangoye, ndafise ibintu bingora. None rero uyu munsi ndaciye urubanza, nuko Imana ingirira imbabazi, Imana ingirira ikigongwe. Wopfukama ahuri, wopfukama ahuri, tugusengera Imana. Imana ni inyembabazi, Imana irakugirira imbabazi, Imana irakugirira ikigongwe. Hanyuma rero niba hari icaha wakoze kijanye no gutegura, ubonane n'abakozi b'Imana abakwegereye hafi, muvugane utunganye. Imana idufashe cyane. Hanyuma nawe kumbure woba ufise ibintu bitakeneye gutunganywa, n'amahoro, nuko n'amahoro wemere kandi wizere uhariwe kandi ubabariwe, uhumanuwe uhumanutse. Imana igufashe. Hanyuma rero nabezwa ubw'aya majambo muhari mwopfukama. Nawe wumvise ijambo ry'Imana utari bwihane, uyu munsi uhindukirire Imana, ukura umutima wawe kubiri mu isi, kuko iyi si wamaze kumva ko atari wacu. Umuririmbyi niko yaririmbye, arongowe na mpwemu yera, araririmba muri iriya ndirimbo y'amajana 218, aravuga ngo kubana na Yesu ibihe byose, iryo jambo rivuga ubugingo bwacu budashira. Mw'isi ndi ingenzi siho nzohora, kuko ndi mu rugendo runjana mw'ijuru, urugo rw'Imana hamwe ndaruraba, ururi hafi y'amaso ubwo kwizigira, birankumbuza ko noshikayo, niho mwandu wabera Yerusalemu nsha. Mw'isi turi ingenzi, siho tuzohora, kuko turi mu rugendo. Tugenda hehe? Tuza mw'ijuru. Uyu muririmbyi agiye muri mpwemu yera, ngo urugo rw'Imana ngo araruraba akarubona, ngo nkururi hafi y'amaso, ngo kubwo kwizigira. Hanyuma rero ngo bikamukumbuza, haleluya, ngo ko yokwinjirayo, ngo ko yoshikayo, ngo kuko ngo niwo mwandu wacu wabera. Imana igufashe utarihana. Nagomba ndakubwira inama uyu munsi wihana, ukura umutima kuri ibyo ujakariyemwo, wakira ijambo ry'Imana nk'ijambo ry'Imana. Hanyuma nawe urashobora kwegera umukozi ari hafi yawe, cyangwa urashobora kuturondera, nuko ukaturonka tukagufasha. Imana igufasha. Hanyuma harimo nabo babarwaye n'abafise imisozi, namwe mupfukame imbere y'Imana, tubasengera Imana, nta kitabashobokera. Ku Mana byose biruzuye. Nawe urondera mpwemu yera ngo uronke inkomezi zigufasha kunesha ibyaha no kubitsinda. Upfukame
tugusengera Imana. Imana yashoboza abandi, nawe iragushoboza. Imana itugirire neza. Reka dusenge. Mana yacu uri mu ijuru, turagushimiye tugukengurukira mwami kw'ijambo ryawe databuja utugaburiye kuri uyu munsi, uhereye mu ndirimbo z'abaririmbyi no mu majambo yawe bwite. None rero turagushimiye mpwemu wawe yera yakoranye n'abakozi, turagushimiye mpwemu wawe yera yigishije iri koraniro riri imbere yawe Mana ryumva ijambo ry'Imana. None rero turagushimiye n'aba bumviye ijambo ry'Imana bakaba bapfukamye, ijambo ryawe Mana rikaba ribatsinze. None rero nubagirira imbabazi, ubagirira ikigongwe, ubeze mu maraso, ubatunganye mu maraso, usibanganye amazina yabo muri ca gitabo c'imanza, wongere uyandike muri ca gitabo c'ubugingo. Mwami w'abami, igihe nikigera amazina y'abera agasomwa n'ayabo Mana ze yumvikane. Urakoze kubagiriye imbabazi, urakoze kubagiriye ikigongwe. Nanje umusavyi wawe ndagushimiye kubagiriye ikigongwe, ndagushimiye Mana kubahariye muri vyose, ivyo bapfukamiye vyose Mana bibakurweko, bibavanweko amaraso yawe Mana bariya babonekako, kugira ngo icubahiro kibe c'Imana mw'ijuru. Turasengeye n'aba bantu mwami bashimye kwezwa ijambo ryawe Mana rivuga ngo batejejwe ntibazokubona, niko kiri, ntibazokubona, ntibazokuraba, abazokubona nabogejwe n'amaraso yawe databuja. Nuweze nubakure ku buhumane bwose bw'umwansi Mana nyene ingabo, hanyuma rero ubejeje wongere ubane nabo, ubagirire neza mwami. Turasengeye n'aba bantu barwaye bagize ivyizigiro Mana bapfukamye imbere y'Imana, ntibapfukamye imbere ya Dagoni, ntibapfukamye imbere y'umwana w'umuntu, bapfukamye imbere y'Imana Data, Mwana na Mpwemu Yera. None rero turabasengeye, turabasabiye mwami, ubushobozi bw'Imana bwo gukiza nibwururuke buve mu nyonga z'umwami Imana, bushikira umwe wese aharwaye, nuko yishurwe ava ahantu mwami atsindanishirijwe afise amahoro mwami Imana. Hanyuma rero aho anapfukamye mwami ahagarare azanye ishimwe ry'iminwe ishima Mana, nuko avuga ko yabonye ukuboko kw'Imana. Urakoze mwami, ndagushimye, ndaguhaye icubahiro Mana, nushimwe, nuhabwe icubahiro. Ndasengeye n'aba bantu Mana bafise ibibagoye, bafise imisozi ihagaze imbere yabo mwami, bafise ibyo bakugomba ko tugisenga Yesu ntihacurwe ijambo kuri bo. Umwe wese mwami Yesu umukorere nk'uko yipfuza. Turabasengeye Mana, turabahezagiye, imihezagiro iva mw'ijuru niyururukire muri bo Mana. Umwe wese aronka umuhezagiro ukwiranye n'ivyo yasavye mwami. Wiyerekane nk'Imana, wiheshe icubahiro nk'Imana, izina ryawe ryubahwe. Turasengeye n'aba bantu mwami bumvise bakehaniwe Mana, babona ko batokwishoboza ubwabo, mw'izina rya Yesu bagomba ubushobozi bw'Imana bwa Mpwemu Yera. Turabasengeye mwami Imana, nubagabire Mpwemu Yera, niko wabisezeranye mwami, nk'umuzoronka ubushobozi. Mpwemu Yera niyabazako niho muzombera ivyabona byo kunshingira intahe mwami. Baragomba kugushingira intahe mu kukwizera, ariko ubwabo ntiboshobora. Nuko turabasabiye ubushobozi bw'Imana bwurukire kuri umwe wese agize ukwizera muri we, yumva impinduka. Haleluya! Yumva intege, yumva inkomezi nk'uko z'Imana ziri muri we zimukoreremwo. Urakoze kubikoze, nanjye ndabigushimiye Mana, kubagiriye neza. Icubahiro n'ic'Imana mw'ijuru, mw'izina rya Yesu Kristo umukiza wacu. Amen. Amen.